Igenekerezo rya 17 Nyakanga umwaka wa 2021 niho hasozerwa igikorwa cyari cyateguwe na Miss Muyinga cyo kuronsa amakaye abana batishoboye basanzwe bari mu mashuri. Ico gikorwa kaba cyaranguriye mu makomine yose agize intara ya Muyinga, aho ico gikorwa cyarangutse ku bufatanye na Asilas Bike. Asilas Bike akaba ari yashoboye kuronsa amakaye Miss Muyinga angana n'amakaye 3500. Ayo makaye akaba yahawe ugwaruka ruri mu mashuri rugizwe n'abantu aho nikora cyane aho ayo makaye bayabasanza mu makomine yose atandukanye, mbere hamwe bakayabasanza ku mashuri. Tubamenyeshe yuko ico gikorwa carangiriye mu komine ya Muyinga, aho basozera ico gikorwa mu gutanga naho nyene amakaye agizwe n'amakaye 5 ku mwana wari wese ku bana batishoboye basanzwe biga. Ico gikorwa kikaba cyashigikiwe n'abari mu ntwaro babo bo hasi mbere gushika nabo hejuru. Twaciye twegera umwe mu bashoboye gusirukira Bike Assurance ashobora kutubwira byinshi kw'iryo shiramwe Assurance no gucatumye bashobora gushigikira Miss Muyinga mu kumurosa ubwo buryo bw'amakaye yagiye gutanga. Yes, bakuza Iwacu Top TV ndabaramuza ati aho muherereye mwiro cyangwa mwaramusiba naho herereye turashana cyangwa cyacu ca Miss Muyinga ari kumwe na Asilas Bike, aho tuna ihura bagira ku mpera bisozerwa mu ntara ya Muyinga ihura cyagenze cyane. Twadushimira Imana kwanza tumaye twakire umwe yaserukiye Asilas Bike agereza dusigure Asilas Bike icarico. Asilas Bike nishira hamwe y'abadandaza bagiye hamwe kugira bashobore guteza imbere igihugu cacu c'u Burundi. Nishira hamwe y'ubwishingizi dukorera mu gihugu cyose c'u Burundi. Dufise ama produit yose ya assurance muzi, assurance y'imodoka, assurance y'ibidandazwa y'abanyeshure yo kwiga, turafise assurance yo gutegekaniriza kazoza abageze mu za bukuru, turafise ama assurance yose muzi akorwa mu gihugu cacu c'u Burundi. Na cyane ko abuze ko hamo assurance yo gufasha abanyeshure kwiga. Dushaka udusigure ko igirwa mu burimo ni campagne bwadufashe abana bava mu mashuri basoma mashuri. Usigure cyane abavye mu dukurikirana iyo vuze assurance ku banyeshure ikorwa gute? Assurance y'abanyeshure ari assurance education ituma umuvyeyi ategekaniriza ubuunya kuzorihira umwana wiwe amashuri ageze muri kaminuza. Ingene bigenda we ku kwezi umuvyeyi azaratanga amahera make bivanye n'amikoro yiwe, bivanye kandi n'ishure ashaka ku mwana wiwe azokwiga. Ni kugira ngo hageze ko arihira iyo kaminuza umwana wiwe nibizomugore, kuko kenshi abana bashika muri kaminuza abavyeyi ariko baregera izabukuru hama Assurance Bike ituma uri muri iyo pension yiwawe utigora, donc nitweca tukurihira iyo kaminuza y'umwana wawe. Je tugaha ko igirwa musoze mu ntara ya Muyinga cyo gutanga amakaye kumwe na Miss Muyinga. Miss Muyinga akimara kudodora kugira aze mufashe kino gikorwa, ndazi ibintu babigoye kugira ushika hano dodore bakwemerere mwe ntimwamubere intambanye. Twebwe umuntu aje kudodora iwacu muri Assurance Bike turiga ivyo abariko arasaba. Rero Miss Muyinga yaje dusaba ibintu bijanye n'ivyo Assurance Bike dusanzwe dukora, kuko Assurance Bike siyo guca amahera gusa. Assurance Bike turaterera no mu iterambere ry'igihugu no mu mibano. Umva igikorwa ca Miss Muyinga twasanze ari igikorwa ciza cyane. Abanyeshure abana nibo kazoza kejo. Umva uri kurashigikira umwana kuja kwishura ni igikorwa ciza cyane. Nitwiyumviriye kabiri twaciye tumuterera ivyo yariko aradusaba kugira abantu bose bari barukana kuri TV yacu iyo ngaho mu ntara ya Muyinga. Iwacu Top TV batabanaye kumanya ati Asilas Bike ikorera hana mu ntara ya Muyinga. Shaka kwa detail ahantu babakorera cyangwa ku rwego rw'igihugu. Ego twebwe abantu Assurance Bike dufise abantu benshi kandi bari mu gihugu cyose. No mu ntara ya Muyinga sa ahantu hamwe gusa na ahantu henshi. Turafise ukorera iruhande ya Memento, turafise ukorera ku Mukoni, turafise n'ukorera Ikobero. Umva ko twabegereye aha. Abanyamuyinga bya mu mazi kumva Asilas Bike citumariye na cyane ke ko bakoze na mazi kumva nta nyungu bagikuye mu ahubwo bashasi bafadikaye na Miss Muyinga kugira dufatire ya miryango ikenye kuruta abandi baba bari bava mu mashuri tubasubize mu mashuri. Mama kana gushimiye cyane ndavuga ati gira akajambo kamwe ubwi abanyamuyinga kuri Miss Muyinga bivanye n'ukuntu ubona ikigwa yagitanguje gushaka gihere.
je ndashimiye cyane Miss Muyinga igikorwa yiyumviriye ni igikorwa gikomeye cyane abanyamuyinga Big Assurance turabaramutsa cyane tubabwira ko turi hafi yanyu hagize ico mwifuza cyose kijanye n'ubwishingizi assurance z'imiduga assurance y'abadandaza assurance y'amazu amashyasi yose mwifuza y'ubwoko bwose muri Big arahari ntimuze mwitinye kandi twebwe ni ku giciro gito cyane tuguhaye assurance tuba tuguhevye tukuguma iruhande ugize ingorane ugize ikibazo tuguserukako hakiri kare kandi tukagushumbusha hakiri kare doje no kugushumbusha ntibiba biheze tukuguma iruhande kandi abashimiye cyane murakoze cyane murakoze bakunze Iwacu Top TV mumaze kumva Assurance BK akamaro isanzwe tumariye ntimwege commenter cyangwa dufashe gupartage gatugirage dufashe ibikorwa byabo nko bavuye ibujumba bakaza gufasha ibikorwa komine zigize mu ngase bazimaze mwakiro buhinyuza gasobe gasho butihinda giteranyi komine mu ngabyo byose babisoze neza cyane dushimira Imana yashoje kuragira Iwacu gihere neza yego murakoze Miss Muyinga nakamwe kenshi cyane nawe nyene aratubwira icyatumye ategura kino gikorwa bakunzi Iwacu Top TV mamaze ko na Miss Muyinga twamushikira nakamwe kenshi kwava igikorwa canje nayifise indoto yo kukimariza uno muzi kigenze neza akamwe ni kenshi Miss Muyinga maze namusabye kuri Iwacu Top TV Iwacu Top TV ndabaramukije cyane muri rwa rukundo nyene bwa bumwe nkomeza kubakaburira yuko utarakanda subscribe yo ikanda kugira ngo mukomeze kubona n'ibindi biganiro byose bizoca ko byawe binyerekeye cyangwa ivyerekeye abandi ndabakunda cyane umulisa Chanceline Miss Muyinga tubona mu mwambaro mwiza wa Assurance BK kweki no musese mukambara Assurance BK mu gikorwa cya mwino activity umurakora si kuvuga ngo nije nayihisemwo ahubwo nibo banyizeye kuko kugira ngo wizerwe nuko ubanza kuba ukuri ugashingira kukuri kuko bararavye ukuri nakoresheje bararaba ukuntu nitwaye barangirira icyizere umva twokorana kuko kuba kumwe nabo byari by'agaciro cyane bamfashe mu mugongo bikomeye ndashima cyane ijambo ushobora kubwira abadukaye kuri Iwacu Top TV bivanye n'ibihugu bya Assurance BK bivanye no kuntu igihugu cyabona ukimaze neza mu mahoro kandi bakaguhera guhera ku ntango muri kumwe gushika uno musi guhera Big Assurance mwobahwe aho muri hose kuva ku mukozi wa mbere gushika ku wanyuma no gushika kuri deje wanyu ndabishima cyane guhera ku musi wa mbere ninja muri Big Assurance narumva yuko hari ico nzogerako kuko n'umuryango wakira uretse kuba ufasha ukinga impanuka n'ibindi urakira kwakira ko babona nje kwaranshikiriye niyo mpamvu no musi mpagaze imbere yanyu ushobora gushima Big Assurance kukigoro bakoze kuri jewe Miss Muyinga sivyo nari nishoboje ariko kubw'Imana yarabakoreyemwo uno musi twaba dukoze ku mitima ya benshi abantu bashika ibihumbi 2,500 yego barenga muri province Muyinga yose Big Assurance yarahakoze kandi yashikanye ku mitima y'abantu benshi twifuza yuko ugwaruka Big Assurance yashoboye gushira ku kiganza mwese mushobora kuba imboneza z'abandi ko nivyo batwifurije twifuza yuko bakomeza kuba kumwe natwe no kuba kumwe n'abandi n'undi gwaruka rwose rufise ivyumviro vy'iterambere natubishimire cyane murakoze twashoboye kwegira kandi hamwe na n'usanzwe yaserukiye intwaro ngaha muri province ya Muyinga aho nawe nyene yatubwiye byinshi aho akenguruka igikorwa ca Miss Muyinga nkuko twagize ibaho tugakuma dukana n'abategezi batandukanye mu ntara ya Muyinga bashoboye kutwakira neza turakwa dufise ubundi yaserukiye buramatari w'intara ya Muyinga turakora musa cyane ego ndabaramukije ego tumva twishimye cyane ubwo bwa mbere duhena bamwe bwituna ni ntara imeze cyane harimo amahoro umutekano byose biza cyane gikorwa mwagitimwo inguvu zanyu bwa ku ntango gushika gihere ni kihe jambo ushobora kubwira abadukaye kuri Iwacu Top TV ego murakoze cyane nk'abantu turi mu ntwaro iki gikorwa tukimaze nk'iminsi 4 rero twari twaherekeje Miss Muyinga Miss Muyinga dukunda cyane kandi dushigikira mu bikorwa y'amakora imisi yose twamukeje mu gikorwa cyiza cyo guha abana amakaye mu makomine ashikindwi intara ya Muyinga rero twarabishimye cyane nk'umuntu waro
aho yadodoye muri BIC nabo baramwumva utwo dukaye akamuturonsa turashimiye n'ishyirahamwe BIC Assurance. Tantine ndamaze kubona yuko ushobora kuba ukuze gatonya gusumba uno Miss Muyinga, nihe jambo ushobora kubwira abandi bayigeme batonya bari musi y'ubu kuvyerekeye gutegura akazuza kamwe ko tubona uno mwana yabikoze ugashikana udodore muri societe runaka kugira bakumve ibintu bigoye bisa ubwenge, nihe jambo ushobora kubwira ugwaruka ruri musi yiwe? Icugwaruka no babwira cyane bari ku ntebe y'ishuri kuba Miss sigufa kuba Miss gusa nuko waraciye ku ntebe y'ishuri ukiga amashuri yisumbuye mbere n'ayandi akurikira. Rero nobwira ugwaruka na cyane ugwaronsa amakaye ko botera baje imbere bakiga amashuri maremare niho baca ubwenge ntushobora no kugirira akamaro igihugu nk'uko mubona Miss yabikoze yataca ku ntebe y'ishuri ntiyari gushika ngaha niyo kugira umutwe n'ubwenge bwo gushobora kudodora hirya no hino ngo aramwe bugafashanyo. Rero notera intege umwana wese yuko yogenda ku mashuri. Tugushimire cyane mwatwakira neza cyane duhamufise intara imeze neza cyane naje tuzogaruka neza mu twakira neza. Yego murakoze cyane mwarakoze kandi kutugendera aha ku ntara murakoze. Tubamenyeshe yuko na Miss Populaire yatowe mu mwaka w'2021 ku rwego rw'igihugu nawe nyene yari yashitse mu ico gikorwa kugira ngo afate mu mugongo mutoya wiwe yatowe mu ntara ya Muyinga. Bakunze Iwacu Top TV mwaza kora tukubona wabaye Miss Populaire rwego rw'igihugu umukobwa arimo aramunyaza cyane mu bwa adufashije gura kuna gishiga gihere dative tuma tukuramutse kwanza. Amahoro cyane. Tagusaba turamukiza bakunzi ba Iwacu Top TV mu ntara ya Muyinga ko nitevye kuba n'abanyamiga cyane ko ndazanyamiga ntibakumenye ndavyibaza ndisire. Ego ndavyibaza wakoze nari naseruke Muyinga muganda baramukije abakunzi mwese ba Iwacu Top TV. Yeah. Dative matugushimiye cyane ko abagerageje gufata mu mugongo umwigere mugenzi wawe ko sikintu cyosho bifite ibintu byinshi mwakora ibujumbura mugabo atayibi akazo gahagarika za kumufasha. Dative gikuba ubona umurisaba yakoze mu ntara ya Muyinga avuka nk'umuntu nawo urimo kuvuga bincabwe ngidufite mu iki gihugu yiguka ukivuga kwiki? Ni kogwa ciza atari ciza gusa ahubwo ciza cyane kuri ko hariho benshi no kugwego rw'igihugu bashobora kuba peut-être baratowe mugabo ugasanga ntibariko barakora ivyo ariko arakora. Rero nimboneza abayimboneza koze ibintu byananiye benshi kandi atubiriye akarero keza natwe tubandaye dukora imigambi twemereye abarundi gukora. Rero ndanezero cyane kwibona kino gikorwa kandi arabizi ngo mandaye mubwiya je l'encourage beaucoup no kwindi migambi afise dans le futur. Dative n'abasora ati Assurance BIC n'abashaka kwa yambaye Assurance BIC ndazi gora ku munsi wa mbere wagitangura ukuntu babafashije activité ku zitandukanye niyo cyabasha kubabwira. Bon, merci. Kimwe mu ntambamye dufise mu Burundi surtout la jeunesse urashobora gutegura ibintu mugabo kabura soutien akaba umuntu agutera inkunga mugabo yibonye abantu nka Assurance BIC bashaka kwemera gufatirwa nk'iki mu ntoke birerekana yuko odora yabijya bakora vya assurance nyene ko assurer ibintu bitandukanye bafise umutima wo guteza imbere igihugu bafise umutima wo kubona la jeunesse burundaise itera imbere. Rero je leur dis merci kandi mugabo ivyo bakoreye Miss Muyinga ntibigume kuri we gusa natwebwe nitwabegera baze batwumvirize bashobore kudushigikira mu bikorwa nibumva navyo bifise ico vyotera mu iterambere ry'igihugu. Yego Dative dusa n'abasoza kino kiganiro cyacu umwanya umwe dusiga ubwo bwamishitse mu ntara ya Muyinga ni iki kintu wabaye mu ntara ya Muyinga utabwaho ne mu zindi ntara kumva ko bishimye si gambere mugani gambere nari nagiye muri commune zitandukanye nari menyereye kuza ngahanye ni Muyinga bisanzwe. Hama ikintu nabonye Muyinga ntahora mbona handi ni kigabasha naragewe ngiye hitwa Ibutihinda right Ibutihinda nyene ja hano hari inzahabu ubuguma wumva nyene nawe uri mu nzahabu enfin na hano hose mu Burundi hari inzahabu gikunda naragewe kuhashika kubona ingene nyene baba bimvye ahantu bazirondera c'est un bon sentiment kuri jewe. Natugushimiye cyane. Merci cyane nawe. Merci beaucoup.